Twongeye kubaramutsa abandi turabahaye mwiriwe bakoze mbese ibiganiro by'ubuzima aho muherereye hose ku isi. Uno munsi ngiye kubereka na cane uko ushobora gukoresha uno muti waba uri umuntu ukunda kurwara prostate, waba uri muri barya abantu badashukwa neza, eka ndetse waba uri no muri barya abantu usanga agatsina kabo karitunatunye ukomingo karabuze ifumbire kugira ngo gasokoke nyine ibimboro nini ifise ubuzima bwiza nk'abandi. Hari abantu benshi bavuka bariko bakura bakabona barakura ibindi bihimba byose ariko igitsina cabo bikanka kugikura, kaguma ari akantu gato, yanakura yanazana umugore azita inkeka basi biziyongera yarongora ukomengo ni mwibenga. Hakaba n'abandi nabo usanga ibyo bibazo bagenda babiterwa nuko bagiye baca mu bihe bitandukanye byo kwiyonona. Kuko rero akaba ariko ngiye kubereka namwe muce mutangura kwitegurira kano gati koroshe cyane kwitegurira, na cyane ukoresheje bino bikurikira. Rondera iteke rya gingembre, irondere uritonore neza, na cyane ko gingembre irafise akamaro kenshi cyane mu mubiri, na cyane harimo ibi byo koza amaraso, gufasha kurwanya ama infection. Kuko abagabo benshi barononwa n'ama infection ugasanga bafise abagore baguma ari gukubitamwo gusa ntiyibuke no kwikurikirana. Hariho n'abantu ashobora kumara n'umwaka adashoboye no kugira kwa muganga ngo bamusuzume, ugasanga yibereye ngaho gusa. Ubugira kabiri turaza gukoresha iyi bita aye canke tungurusumu. Buri munsi birakenerwa ko umuntu wese arafata nka dutatu twonyene. Ufite turakenewe tungurusumu ifise akamaro kanini gose ntokurirwa ndadondagura mu bijanye no kubaka umubiri no kuwurinda utugwara dutandukanye. Niyo mpamvu iri no mu bintu by'ibi aphrodisiaque, iri mu miti y'amaphrodisiaque kenshi kuda gukoresha kuko yoyo bifatwa nk'ingaburo kandi kagira akamaro kanini gose ku mubiri w'umuntu. Ubugira zino radimura nazo ukazisya neza, ugasya na cyane nk'izipima nk'inusu, waheza ugacuzana ikibita concombre naco ukagikatagura neza kamwe kose ukwaco. Hanyuma umaze gukatagura byinshi, uko niko rero uca bikoresha. Rero benshi barakunda kubona concombre dukunda kuyizana n'iziradimura hamwe na zya zindi poudre. Ni ibintu bikomeye cyane, na cyane bifasha ubugabo bihereye mu moteri hajya bita muri prostate, kuko benshi kunda gusanga ariho bononekaye. Umugabo akaguma aterakura, akaguma ariko abona ibintu bigenda biyangara kandi bikamumerera nabi cyane. Bivange byose maze uce ubishira muri blender, aka kamashini, hanyuma uce ubisya, ushiremo amazi, na cyane bivana n'ibyo uba wakoze uko bingana. Urashobora gushiramo nk'inusu y'ilitiro kuko ucuza kuyikoresha mu gitondo no ku mugoroba. Urejeje ukanyura neza igikombe wowe wakoze, hanyuma igice kimwe ukagifata mu gitondo, ikindi gice ukagifata mugoroba. Ibi birafasha cyane kandi ku rugero rudasanzwe. Ufise nk'ubuki urashobora gushiramo dukeya kugira ngo bigire akanovera mu kanwa, usanga ari ibintu bimeze neza. Hama bajya nabo usanga bakunda kumbaza nk'inimero kugira ngo abagize ibibazo babaze ko, barashobora kumbaza kuri iyi nimero mubona nanditse ya 68 136 785. Ni kuvuga aha urashobora kwabira nk'umudamu iyo wimenyereje ikinyobwa nk'iki, hamwe nawe ayoberwa n'ivyo ari byo. Benshi rero nuko bakunze gusanga bariko bagenda mu byo gufata bino bintu bamaze gukwama ku rugero rurerure.
ndakunze kubona nk'abantu bakunze gushika kw'ivuriro usanga nyine baragwaye cane bigasaba nyene n'ijya miti y'inguvu nyene yaba iyo gukuza no kuvyibusha igitsina cabo yaba iyi ngiyi yo kunagura baje usanga baraciye mu byo kwikinisha eka ndetse yaba iyi miti yaba usanga ashobora nko ko ari karabira bikazimirayo cyangwa ugasanga bagwaye ibindi bigwara bifatiye kwirondoka. Abo birasaba yuko bavugwa neza na cane cane ikibazo cabo kikavugwa kivugwanye n'inkomoko yaco. Nuko rero mugire ibihe vyiza na mu kiganiro c'ugaruka abandi mwashimishijwe n'iyi video canke ikiganiro muhanahane kugira ngo benshi babone uko bashobora kwikorera uwo muti. Bye bye.